turege abarundi bose guca bugufi, guharirana, gusubiza hamwe iterambere ndetse no kuroranirwa. Ivy'amategeko yemera turavye ibwirizwa shingiro uko rivuga, ibwirizwa rigenga imigambwe uko rivuga, imigambwe niyo yitunganya yo nyene. Intwaro kirazira ko yivanga mu itunganwa ry'imigambwe. Urumva rero ivyabaye, habaye guhonyanga amabwirizwa y'igihugu, habaye guhonyanga ibwirizwa shingiro, habaye guhonyanga ibwirizwa rigenga imigambwe, kuko ivyo umushikiranganje yakoze ntaho bisa bisana n'ivy'amategeko ategekanya. Urumva rero bavuze ngo ivyemewe n'amategeko, hari ivyemewe n'uwiyita uwishira mu kibanza c'amategeko, mugabo atari amategeko vy'ukuri yakurikijwe. Mu kiganiro uherutse kugira waravuze yuko uzokwitoza mu matora yimirije, uzoba witwa ikiga Gatongwasa, wigenga canke userukira umugambi? Nimba atari ibanga. Ubu sinovuga ngo oya sibanga uko biri, uko amategeko yubatse, twebwe nitwatunganirizwa tuzoba turi umugambwe. N'amategeko nahatubahirizwa bakaturenganya, tuzogenda nk'abigenga, mugabo twizere ko batazoturenganya ahubwo ko bazoturenganura. Inshuti zanje, munkundire rero dukurikire ikiganiro kirambuye c'umushingamateka Agathon Rwasa. Igenekerezo rya 18 Ntwarante uyu mwaka, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yaremeje ivyavuye mu ikoraniro rikuru Agathon Rwasa ku burongozi bw'umugambwe CNL, asubirirwa na Nestor Girukwishaka. Agathon Rwasa yakuwe n'abandi banyamugambwe ariko ntibemera iryo koraniro n'ivyayivuyemwo. Agathon Rwasa yarituye sentare asaba gusubizwa umugambwe. Ikibazo ca mbere ndagihere kuri honorable Agathon Rwasa, uyu munsi uri umusene utwagwa na Nestor Girukwishaka canke umugambwe CNL waciyemwo amashami Rwasa arongoye rimwe muri yo? Jewe ni umusene, ntabwo ndongora Nestor, kuko ivyo vya Nestor n'ivyiwe n'umushikiranganje babikoranye, kuko ntivyaciye mu mategeko, kuko amategeko y'umugambwe uwaho uburenganzira bwo gutuma ko ikoraniro kaminuza n'umukuru w'umugambwe. Murazi yuko narandikiye umushikiranganje itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri ndamumenyesha yuko tugomba gukora ikoraniro kaminuza itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu, aranka ngo ntidushobora gukora iryo koraniro kaminuza. Icadutangaje nuko bace bikika mu kiza bumvise ko nafashe urugendo hanze, baca bakora ikoraniro icitwa ikoraniro kaminuza Ngozi. Indongozi zo mu biro bikuru, abashinga amateka, abatowe, inzego zitandukanye zabwiza kuja mu ikoraniro kaminuza. Umushikiranganje aca ashiraho igipolisi igihugu cose, documentation, eka n'abacamanza nabo mu ntwaro barazibira kugira ngo ntibashobore kuja aho hantu habera iryo koraniro. Urumva ikitwa ikoraniro kaminuza, abitwa yuko bari bahabwa uburenganzira n'amategeko y'umugambwe kurijamwo, batarigiyemwo, batanaritumiwemwo, yo kwitwa ikoraniro kaminuza ry'umugambwe gute? Urumva rero ivyo ntivyabajya nyene. Umugambwe CNL twebwe tuguma turi aho turi, hanyuma tumaze kubona yuko ariko guhadikiririza kwabo, twarituye igisata cy'imanza za leta kugira ngo kidutunganirize. Turarindiriye ikizova muri iyo nzira, kuko twe twafashe ingendo yo gukurikiza amategeko uko ari. Ivyo bariko barahonyangarira amategeko y'igihugu uko bishakiye, bakabona ko ari bwo buhizi, ko ari bwo butware, ntitubona iyo bariko barerekeza igihugu muri rusange. Ego, uko biri kose Agathon Rwasa inzira zose vyaciyemwo imbere y'amategeko y'u Burundi, uyu munsi CNL itwagwa na Nestor Girukwishaka. Nawe uvuze uti ndacari mu CNL ariko siwe antwara, bisigura ko dutahuye uyu munsi hari CNL zibiri mu Burundi.
hoya hariho CNL hakaba na CNLDD kuko abagiye muri iyo nkinamico y'Ingozi ntibari abaseneri bafashe abaseneri bakeyi baca babatiza imbonerakure n'abandi ngo ni ikoraniro ry'umugambwe CNL mugabo siko vyabaye siko vyagenze yego uno munsi rero numva ivy'amategeko yemera turavye ibwirizwa shingiro uko rivuga ibwirizwa rigenga imigambwe uko rivuga imigambwe niyo yitunganya yo nyene intwaro kirazira ko yivanga mu itunganwa ry'imigambwe urumva rero ivyabaye habaye guhonyanga amabwirizwa y'igihugu habaye guhonyanga ibwirizwa shingiro habaye guhonyanga ibwirizwa rigenga imigambwe kuko ivy'umushikiranganje yakoze ntaho bisa bisana n'ivy'amategeko ategekanya urumva rero bavuze ngo ivyemewe n'amategeko hari ivyemewe n'uwiyita uwishira mu kibanza c'amategeko mugabo atari amategeko by'ukuri yakurikijwe mu kiganiro uherutse kugira waravuze yuko uzokwitoza mu matora yimirije uzoba witwa ikiga Gatongwasa wigenga canke userukira umugambi nimba atari ibanga ubu sinovuga ngo oya sibanga uko biri uko amategeko yubatse twebwe nitwatunganirizwa tuzoba turi umugambwe n'amategeko nahatubahirizwa bakaturenganya tuzogenda nk'abigenga mugabo twizere ko batazoturenganya ahubwo ko bazoturenganura yego ndagaruka wawe mu kanya Professor nimubona Agatongwasa aherutse kwitura ubutungane arabitubwiye mu kiganiro giheruka waratubwiye uti ukuboko k'umugambi uri ku butegetsi kuraboneka mu ngorane z'umugambwe CNL abahinga mu by'ubutungane nabo bavuga ati uyu munsi mu mirimo yiwe umucamanza yisanga hagati y'ububasha bw'itegeko n'itegeko ry'umutegetsi hari icizere ga Professor ko uko kuboko kwa CNDD-FDD mwabonye kuva mu ntango z'izo ngorane kutazoshika no mu butungane abacamanza bagashira aho intahe ishize muri urwo rubanza rwa Honorable Rwasa nariko ndababaza nti Rwasa Herote yatubwiye ko yituye ubutungane mu kiganiro twagiranye na mwebwe hano kuri RPA waratubwiye ko ukuboko k'umugambwe CNDD-FDD kuboneka mu ngorane z'umugambwe CNL hari mu kwezi kw'icenda guheze yari mu ntango bamaze iminsi babahagaritse gukorera ku butaka bw'u Burundi abahinga mu by'ubutungane nabo bavuga bati mu mirimo yiwe umucamanza wo mu Burundi yisanga ari hagati y'ububasha bw'itegeko n'itegeko ry'umutegetsi ikibazo canje nako ndababaza nti hari icizere ko uko kuboko kwa CNDD-FDD mwabonye kuva mu ntango z'izi ngorane za CNL kutazoshika no mu butungane urabona ko abacamanza bazoshiraho intahe ishize muri uru rubanza rwa Honorable umuntu yovyifuza kuko iyo abanyagihugu bazaniwe bitura ubutungane no kuvuga bitura leta ariko ivyo tumaze kubona kuko ivyashikiye CNL ubu ubwa mbere biba vyarashikiye indi migambwe yose muri kahise katakakure vyarashikiye Frodebu, IPD, Biprona, FNL, ncirwa gutyo ivyo rero turabimenyeye kandi abo bose barituye ubutungane ingorane dufite muri iki gihugu nuko leta abantu inzego zayo ziyitiranya n'abatwara guverinoma ugasanga kandi birumvikana kuko mu gihe cyose ubutungane buzoba bugengwa bugatwarwa na leta hagomba kuvuga executive bizogora cyane kugira bwigenge turabyifuza cyane rero yuko amategeko yoheza agakurikizwa ariko mfatiye ku rubanza rwabaye tuvuge wayiprona rwabereye muri ya sentare y'ibihugu byo muri aka karere nta nyishu naho batsinze
nta nyishu yabonetse ku rwego rw'igihugu. Iyo umukuru w'igihugu yavuze yuko atanubwo atarushikirijwe byo ntangaza cyane. rero yemwe ubutungane bwacu bwa bwikubita agashi hamwe butumbereza neza aho amategeko ari. jewe ndabona neza yuko nukuri twari tumenye yuko leta inzego zigenga hamwe n'amategeko byose umenga bikinishwa n'imigambi yo ku butegetsi kuva kera, ariko hari aho batera bakanyomoza ugasanga bariko bararenganya abantu amenya. Ivyo navyo twibaza yuko zose bigahinduka. Yego, agatungo wasangarutse iwawe murumvise ivyo mutumire mugenzi wawe avuze. Hari ikiganiro namwe mwakoranye n'ikinyamakuru iradiyo y'abanyamerika mukiri muri izi ngorane zikiri mu ntango, ikoraniro umenga ntiryari bwabe, mwavuga muti barababajije ikibazo ko muzokwitura ubutungane, muvuga muti ko bari uguta umwanya. Uyu munsi ga Honorable Rwasa icizere canyu gihagaze? Ego, Professor Julien, mu kiganiro giheruka waradusiguriye uti hari igihe ibihugu bisubizaho imigenderanire atari uko igihugu cikosoye, aho Burundi suko igihe bagukura ko ibihano suko ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryari ryaheze, intwari ibereye yagarutse, ahubwo ati ivyo bihugu bibikora kugira ngo bitere intege barabe ko igihugu cosubira mu nzira nziza. Ibihugu bishira imbere agateka kazina muntu n'intwaro ibereye turabona biguma bigira imigenderanire n'u Burundi. Murahejeje kuvuga yuko mu Burundi bimeze nabi kandi bishobora gutera vyunyuka. Amatora arimirije, twamatubona amatora yaba harabaho ihonyanga rikabije ry'agateka kazina muntu, abantu bakicwa abandi bagafungwa, amatangazo agasohorwa y'ukwiyamiriza y'ivyo bihugu, ariko amatora akaba ubuzima bukabandanya bakaja gukorana na ya leta itaba yubahiriza agateka kazina muntu. Insiguro duhaga Professor uyu munsi niyihe? Turavye igihe ivyo bihano vyakuweko n'uyu munsi nta cahindutse ahubwo vyagenze nabi. Duha insiguro iyihe iyo migenderanire kuri ivyo vy'imigenderanire n'ibihugu vyitwa yuko kandi niko biba bikorera mu gateka kazina muntu, byubahiriza agateka kazina muntu n'intwari ibereye, kuki bakorana n'amareta aba atabikwica? Ego, ndacumva ico kibazo. Ndakunda kubivuga yuko igihugu cacu n'ibihugu vyari bisanzwe bidufasha twumva kumwe ivyerekeye leta, ivyerekeye inzego, ivyerekeye amategeko. Umenga ni impuzu twatiye turaza turambara kugira ngo tuje guhura n'abo bantu badufasha, duhejeje kuvana duce tuyambura tuyibike. Ngomvye kuvuga yuko leta uko abazungu bayizi ni ukuvuga ingene abantu bitunganya mu vyerekeye inzego, mu vyerekeye amategeko, hanyuma bagatunganiriza bose, bagatunganiriza abantu ataco bafatiyeko, kunganisha abantu. Twebwe suko tubona leta, ico ni ca mbere. Ica kabiri, izo nzego wumva nazo nyene n'inzego umenga n'iz'abantu, n'iz'akagwi k'ubwoko, k'intara, k'imigambwe. Amategeko ni ko bakundi bayatumbereza ari uko aza ashigikira inyungu zabo. Ivyo navyo ntaho bihuriye na gatoya n'ingene abo ivyo bihugu bidufasha bibona rero intwaro ingene ibitunganije. Nk'uko nabivuze ico gihe, gushika n'ubu ivyo bihugu birabona yuko ata ntambwe twateye, ariko gituma ubona y'amafaranga mpuzamakungu yadufasha gusuma bya bintu tutimbura, tutarapfa twiraronse. Ibiganiro byaratanguye, ariko
ibyo numva aha na hariya muri ibyo bihugu bidufasha baravuga bati eka nta ntambwe nayo tubona kandi noneho ivyegeranyo bijanye n'ivy'agateka ka zina muntu biravyerekana jewe ikintu cama kintangaza kandi kikambabaza cane nivyerekeye tuvuge birya vyerekeye igihano co gupfa urabona yuko cavuye mu mategeko mu Burundi leta yonyene niyo yashize iryo tegeko ryo gukuraho igihano co gupfa ariko ubuye habonetse iyindi ntumbero y'ibikoresha ni kwa kunyuruza abantu ukaza wumva ngo wamutoye ikiziga hana hari urumva rero kandi ugasanga hari muri leta bakavuga ngo ubutungane bwatanguye gukora ariko ntuzobone inyishu ivyo ni ibintu biteye ubwoba kandi ni ibintu bituma abantu badufasha bagira bati mbega none umuntu atera jahe intambwe ni ariko gituma tukizengamitswe amaboko imugongo kugira ngo dushobore kuronka ivyo baba badufashamwo nico kibazo nambaye nuko ayo mategeko izo nzego ingene zatira gukora uko twatse kuvyumva kugira ngo tuvyumve kumwe n'abadufasha twebwe siko tubitunganya iyo rero niyo nyiramubano y'ingorane ziri hagati y'ivyo bihugu n'Uburundi. Yego ndakumvise neza uvuga uti imigenderanire siko yasubiye kuba koko ntiturashika aho twahoze. Allo? Allo? Oui, muranyumva? Ndamwumva. Ego narinda babajije ati ngerageje kumva ivyo muheje kudusigurira mugira muti imigenderanire n'ivyo bihugu siko koko yasubiye nkuko twahora arico gituma tugifise ivyo tubuze mu gihugu uko babona ibiri mu gihugu ko bitarasubira ku rutonde uko imigenderanire yari imeze imbere y'ibihumbi 2005 bagiye ku bihugu vya Buraya kuko vyaduha ibice birenga 52 kw'ijana ku mahera ikoresha imigambi y'iterambere ayo mahera yigeze agaruka n'ubu aracavyita ibiganiro urabona imyaka yaciye hanyuma n'ibindi bihugu vyakuye akarenga ico gihe ni ukuri vyagarutse gashobora kuba yanandi mashirahamwe akomeye cane yafasha amakomine mu vyerekeye iterambere rusangi nk'abadagi bakore bacisha muri JZ n'abandi bakora muri decentralisation aba Suisse canke aba Hollande urabona yuko imitahe bazana amashirahamwe bafasha y'abarundi canke mpuzamakungu oya ntiyagarutse nk'uko vyahora amahera ahubwo yasubirwa rwose bimwe biteye ubwoba hanyuma kiri ikibazo ivyo bihugu bivuga hari intwaro ibereye mu Burundi itari igera itera imbere ivyerekeye vyo kunyuruza amatungo y'igihugu ivyerekeye vy'ubushobozi bw'abakozi ba leta mu gushira mu ngiro imigambi iba yumvikanywe ko hagati y'Uburundi n'ivyo bihugu ivyo ni ibintu bivugwa ku mugaragaro mukuru w'igihugu arabivuga mbere hari ibiganiro hagati ya leta n'inama nshingamateka na nkenguzamateka vyerekeye ubwo bushobozi buke bw'abakozi ba leta kubera mu gutanga ubuzi barahaba ubushobozi bw'abantu bakavuga yuko uri mu mugambi wabo cyangwa mu bwoko bwabo ivyo bituma ya leta isubira. Ego urakoze mu kanya turasozera kino kiganiro hari utubazo duke nsigaranye nshikiriza utubazo batwandikiye ku zindi mbuga za RPA agatongo wasanga ruki wawe mu bihumbi 2020 baritabiriye amatora
urenitura ubutungane uvuga yuko bakwivye amajwi ariko ubutungane burabihakana. Mbega ntibyoba byanavuye ko kumbura ayo makungu atagushigikiye Gatongwasa kugira ngo kuri kuja habona canke muduha umuco kumbure mwe mwabonye mwashigikiwe bikwiye n'ayo makungu muri ivyo mwasa. Akabazo ka nyuma gatoyi kwa Professeur Julien Nimubona, Gatongwasa avuze ati amatora iwacu yaba uzo yatsinda abazwi imbere ivyo bihugu ayo makungu nawe nyene baba bafise abo bashigikiye kubera inyungu canke ivyo barondera vyabo. Nawe ni kubibonaga Professeur Julien, hama cenda kubaza nk'ico nabajije Gwasa kubijanye n'ivyamushikiye mu 2020 iyo amakungu amushigikira kumbure hari ico vyari gufashaga Professeur? Yego cyane ibihugu bidufasha hajya z'urukundo ntangere babashigikiye usanga harimo inyungu naho batabivuga bakurikira inyungu nyene rwose. Buri gihe c'ibihumbi na cumi na gatanu twabonye igihugu c'Ubushinwa n'Uburusiya biriko bushigikira Uburundi cane. Mu nyuma twarabonye neza yuko Abashinwa barondera amasoko byose turabizi, amasoko yo kugurisha ibikoresho vy'igipolisi n'igisirikare cane cane kubuza ivyo bambara. Abarusiya nabo nuko nyene baragurisha ibikoresho bakongera bakarondera n'ivyerekeye ubutaka bwacu mu za Cibitoke. Hama hari inyungu, hanyuma hariho n'ico c'uko ari mu makungu usanga n'ivyo bihugu bigira biti reka twereke abanyamerika n'abanyaburaya yuko natwe dufite agace tuganza tukaba canke naho tugategeka. Ni muri rwa rugamba rw'ibihugu bidutura mugabo twe duheza tukacamwo. Rero hariho n'ibihugu cane cane bijya dukurikirana hafi ibihugu vy'Uburaya ari Ububirigi, ari Ubufaransa canke Ubudagi n'Ubwongereza. Mu bihugu tubana ngaha hafi usanga nabo nyene bakurikira inyungu ziboneka. Rero n'ivyo bitavuze iyo badushigikiye muri iki canke muri kiriya ntitwovuga ko badukunda canke bagomba ko turonka demokarasi nyakuri. Turabona ibihugu vyinshi vyo muri Aziya vy'Abarabu bafite gusa igitoro, abo nta migambi myinshi nta n'amatora akoze neza babisaba. Ni ukuvuga yuko inyuma ivyo vyose basaba vya demokarasi vy'amatora meza canke hagati y'akazina muntu usanga koko hariho inyungu yabo, ariko kenshi usanga ivyo bariko baravuga natwe tubifitemo inyungu. Twebwe nyene Abarundi twebwe turakumenya ko dukeneye kuronka indongozi nziza zidukunda, zikunda igihugu, zongera zigakunda guteza imbere igihugu ubwacu no mu makungu. Tuzakumenya yuko kugira amatora meza batanigira abantu benshi. Murumva rero yuko byinshi mu byo badusaba. None hari umurundi yokwemera yuko wiwe bamunyuruza bakamutora umutwe bawuciye, canke hari umurundi yokwemera yuko umwana wiwe canke umukenyezi wiwe basanga bamufashe ku ngufu. Biteye isoni, ibintu usanga bijanye imbere n'imibereho yacu n'imico yacu n'akaranga kacu kabasokuru. Ntiwibaze ngo ni ibintu biza biva mu bazungu gusa. Nuko rero abantu bakunda Uburundi, batwara Uburundi neza,
baramye ko barondera mu bashinga ntahe gukubita abantu. Ubu rero gusa nuko twagiye muri ibi byo kurondera uburyo bushasha bwa demokarasi mu matora. Ubu rero tubigiyemo ni ukubyubahiriza. Yego, Julien mubona mu nyisho kuri akabazo cenda bashikiriza ibibazo bajije Agatongwasa iyo ayo makunga mushigikira iyaba yari kubahuye n'ivyo bipfuza yari ukuri ko ari kuja ahabona mu 2020 gushika uno munsi ari abavuga yuko Gwasa yibwe amajwi naho ubutungane bwabiciye mu majambo make. Ibyo yuko yibwe 2020 no kuri ntabyo nota ngahamwe nemeze kuko twebwe dukorera ku biharuro twatohoje neza twakurikirana ivyegeranyo byinshi byasohotse twarabonye yuko hariho ingorane zabaye na jewe nyene mu gihe nari naronse abanyeshuri banje gukurikirana amatora barazaniye ivyegeranyo bimwe vyerekana yuko habaye utunenge twinshi n'igihe mbere umukuru w'umugwi yaza gushikiriza imbere y'abarundi abakora imigambwe n'abaserukira ibihugu byabo barabona yuko adidinganya akerekana ibiharuro bitari byo gushika naho bamubwira ati banzure ko uzosubira ugaruke. Harabaye utuntu twinshi ariko nabyo noza ngaho nemeze, ariko icyo mbona ahubwo kiriho kiraba nuko ubutegetsi kubona no bamugwanya kuri hano mbona umenga harabaye akantu mu 2020 gatuma bamutinya, ariko botinya Gwasa nkuko botinya n'uwundi mukandida yobazana umugambi wo guhindura ibintu, kuko abarundi bo bagira bati twebwe dukeneye utwara neza, dukeneye uwitaho ubuzima bwacu nyine tubayeho, ntibakeneye umuntu uyu canke uriya kw'izina. Nuko nocecura ico kibazo. Urakoze, ndabashikiriza utubazo duce dusondera kino kiganiro. Professeur Julien mubona wabajijwe uti ahamye haba ingorane zo mu migambwe igacibwamwo imice ariko iyindi migambwe itashikiriwe n'ivyo igahora, mbega wewe ubona gute iyo nyifato y'iyo migambwe idashobora kuja hamwe ngo ishigikire iyiba yahohotewe na cane cane ko mu gushingisha imanza nyinshi bitwariye leta mu ntumbero yo bakaja hamwe bagashingisha imanza nyinshi bitwarira leta mu ntumbero yo kwifatikanya n'uwo mugambwe uba wahohotewe? Ico kibazo ni ca Professeur Julien mubona. Ibindi bibazo ni vya Honorable Gwasa. Hari uwakuwajije ati ashatse kukubaza ku vyo washikirije mu nama nshingamateka igihe mutora itegeko rizogenga amatora, ikibazo cy'ukuntu urwaruka rwoba rudaserukiwe, wavuze ko ari boîte de Pandore yoba yuguruwe. Ikibazo cy'uwo munyagihugu avuga ati woba wishuye ku giti cawe canke ku giti c'umugwi w'abashingamateka bongoye, acabaza ati ni kubera iki urwaruka rukenegwa mu kwiyamamaza ariko iyo hageze kubashira mu bibanza bifata ingingo bagakumirwa? Ico ni kibazo ca mbere ca Gatongwasa. Uwundi yagize ati hamwe ibyabaye mu 2020 yosubira mu matora yimirije uzovyakira iki, uzovyakira gute, uzoca ukora iki? Ikibazo ca nyuma Honorable Gwasa babajije ngo abaseneri benshi barafunzwe, woba uri gukora iki kugira ngo bave muri ubwo uburoko? Duhere kuri Professeur Julien mubona. Murakoze. Ikibazo cy'imigambwe mu Burundi kirakomeye cyane, novuga nk'inyishu nka zine. Inyishu ya mbere hari inyishu ijanye n'abarongoye iyo migambwe bonyene. Ngira ngo biri mu mibereho ya kera cyane y'umwambi mu gihugu ciwe. Kuko nigeze kuvuga yuko mu Burundi
umenga Burundi burimwo amakuru menshi no kuvuga intangaro z'umwami hamwe rero menga umukuru w'umugambwe ni we wenyene ntakeneye kugabura ubutegetsi gusangira ubutegetsi n'abandi kandi ukamenga agiye hamwe n'abandi agabanije ingufu ziwe ugasanga ntawemera uwundi ibyo twabibonye no mu migambi usanga ifite umukuru w'umugambwe n'icegera ciwe kugira bumvikane usanga bitoroshe ikigira kabiri ni ico no gutunganya umugambi wenyene urabona yuko abantu barongoye umugambi badakunda ihinduka uravye nk'ibindi bihugu byemera yuko umugambi ari uw'abanywanyi koko barategura amatora bakaraba ubutunzi amajwi abandi akaba ariwo burongora mu na kiriya bakanatora mbere abazoserukira uwo mugambwe ku nzego zose mu Burundi hariho ikintu nama ngarukako kandi kibabaje cane ariko abakuru b'imigambo usanga biboherako cane ariko biratanguye guhinduka ubu mu migambo imwe n'ibijya vyerekeye intonde z'abitoza mu bibanza by'abaserukira abandi mu bushingamateka abakenguzamateka no mu baserukira abandi ku rwego rw'amakomine zirya ntonde ni intonde zikorwa n'abarongoye umugambi ku rwego rw'igihugu mbere nko ku mugambi uri ku butegetsi ubu usanga umukuru w'igihugu ari warongoye ya nama y'ibicocoro w'umugambwe akaba ari aheza akavyemeza urumva rero kurya yemeje abantu bazotorwa mu bibanza vyiza niko abo bantu bazomuyoboka mu nama nshingamateka na nkenguzamateka ni ukuvuga yuko vya bintu tuvuga ngo inama nkengamateka na nkenguzamateka yo kwigenga mwabajije cane ikibazo honorable Agatogwasa ingorane afite mu rwego nshingamateka na nkenguzamateka akora n'abantu bayoboka leta uko nyene burundu kuko abo hejuru nibo babashizeho rero ingorane nuko iyo migambi itembeye iyo ntwara rusange indani nyene ntishobora kuza kuyemeza ku rwego rw'igihugu ico ni ikigira kabiri iya gatatu ni ingene kuva jeno bishira kuva 1992 igihe imigambwe myinshi itanguye kuza mu Burundi ndibuka yuko bapfuye kuvuga bati reka tubahe amahera yo kwitoza n'imodoka z'abakuru b'imigambwe abantu bose baciye bashinga imigambi babishobora baca baronka ayo makipe amatora ahetse mbere baciye bayagurisha baranabishwanira barajagwa byaragarutse inyuma y'amatora imbere y'amasezerano y'Arusha kuva 2025 urabona yuko abantu bakoresha imigambi kugira ngo ikibanza nakirya canke akidandaze mbere hariho abadandaza ibibanza umaya yataguha ikibazo c'ubushinganje mfise ku burenganzira biciye mu masezerano y'Arusha byose biraza ivyo rero biratuma imigambwe ibonwa nk'amabutike umenganiro n'ukuja kudandaza ukarongo turya iyindi nombero nosigurira igira kane ni rero kutubahiriza amategeko cyane cyane bikunye kuri leta iza kugomba gusambura iyo migambwe ifatiye ko abanywanyi b'iyo migambwe basanzwe bahuha basanzwe batemera cyane ibyiyumviro ngenderwako by'uwo mugambwe maze bakaja kurondera utwo bafyeta bigaca byitwa yuko umenga ni ingorane zo kuri uwo mugambwe kandi ari ingorane zavuye kuri leta yagombye kuwusambura kugira ngo ugire inguvu nke utuze wagore mu matora azokurikira nguko uko novuga ingorane mbona mu bigambwe ni muri Afurika yose
imigambwe yose itari ku butegetsi uretse ibihugu bimwe bimwe usanga ubukene bwayo butuma abanywanyi bawuvako. Uri mu gihugu nk'ic'u Burundi bavuga ngo utari mu mugambi uri ku butegetsi nuronka n'akazi n'ubwo rwaruka rwose rugira ruti reka nje kuri uwo mugambwe, ariko urumva ni ukuja kurondera akazi gusa ntaba vyemera ivy'imigambi n'imigabo y'uwo mugambwe. Urumva rero ni ingorane zihambaye kuko vyerekana yuko umenga ivyo dukora mu migambwe n'ibintu bidafashe bidashemeye bidafatiye ku vyiyumviro migambi ikomeye cyane. Ego, ikibazo Professor kwa kubaza ngo uyu munsi ari imigambwe igira isamburwa ariko iyindi ikaraba yihoreye ntihagire ico ikora kugira yifatikanye na wa mugambwe uri kurasamburwa, narijya tumaze kubona ko biva kuri bamwe bikaja ku bandi. Ikibazo cari gihagaze ngaho ubisigura gute, kubera iki iyo yindi umugambwe utarashikirwa tutabone ikora ija hamwe ngo bafashe uwo wundi yashikiwe n'ivyo? Nibaza yuko abatwara imigambi canke abanywanyi bayo baramaze biga nico kimwe n'aba banyagihugu bose n'abanabera abanyeshuri babigisha baza kwiga batariye inzara mu nda, ariko ntibakize n'urutoke cyangwa baje mu mihango baje gusaba agapreburse kabo ngo bagasabe leta. Bose ngaha baragize ubwoba. Hariho rero ababona yuko tuvuge senere bayisambaguye bacaboneraho akaryo reka tumusubirira bakaja muri utwo tuntu tutagira ejo, kuko uko uduza umutwe gusumba abandi niko baheza bakawumena, kuko aba ari wo mugambi. Rero navuze ubwa mbere yuko hari ico kintu c'uko abantu batwara imigambi biyemera bo nyene kugira ubona batagomba no kuja mu makoalisiyo kugira koalisiyo. Rwasa yavuze ati n'ivyo bice 40% iyo abantu bumvikanye bakabona yuko igihugu gikeneye impinduka barashobora kuja hamwe bakayarenza kure n'iyo, n'ayo mafaranga basaba bakayarenza kure n'iyo. Mugabo n'impaka baje hamwe kandi muri Afrika nzima biraboneka yuko imigambwe itari ku butegetsi itagiye hamwe ntivyoroshe na gatoya kugira ngo bishobore gusubiriza umugambi uri ku butegetsi, kuko umugambi uri ku butegetsi ufite ibikoresho byinshi, aya maradiyo n'amateleviziyo abafasha kuvugisha abanyagihugu, bafite izo modoka za leta, bafite amahera ya leta, bafite intambwe gusumba abatagira ikintu na kimwe, bafite abashomeri gusa. Murumva rero yuko burya ni ingorane kubona imigambi idashobora kubona neza yuko ururiye umwe ruba rusotera n'iyindi yose. Hano tubaha akanya abaze kubimaze kuvugwa, tuce dutandukira igice ca kabiri kiraba ivy'amatora buca twinjiramwo. Desire Nduwayo mu buhinga bw'ivyuma mugure mikro. Ageze mwaramutse, sinzi ko mu nyumva. Ego turakumva. Ni kibazo n'intererano? Ni kibazo. Ego nagira mbanze d'abord ndamutse abatumire namwebwe muri ko muraremesha ico kiganiro. Ngo barakumva yamwe. Ikibazo canje ndacerekeza kuri nyakubahwa Honorable Agatogwasa. Nagira d'abord mbane ndamutera intege, ndamubwire ko abarundi batari bake bamushigikiye muri ibi bibazo ariko aracamwo. Hama ikibazo canje kijanye n'ivyo yatubwiye bijanye no kwitura ubutungane, nagira mbaze mu bijanye n'amategeko, mbega ubutungane bufise ikingo kingana gute kugira ngo bube bwishuye? Kuko cengaruka aho umutumire yarahejije kuvuga yuko ati bashobora kurindira bakazotanga inyishu hegereje amatora. Mbega kuri ivyo nyene urubanza ruzosasa rube ku mugaragaro canke mwaratanze ibirego bazokwihweza ivyo mwashikirije hama bashobore kubishura? Ego ikibazo canje nico, murakoze. Urakoze cyane Honorable Rwateye, barakwisura ko nta kindi kibazo mbona.
murakoze Jean Desire ku kibazo cyari ku bibazo mutanze. Mu bisanzwe ubutungane nta kiringo buba bufise bwo kugira ngo gusase mu ntahe y'urubanza urucanke ruriya. Iyo umuntu abwituye juste ni umwanya wo kumenyesha uwitwariwe hanyuma bakaburanisha ababwirizwa kuburana. Uti mbega ruzoburanishwa mu ntahe y'icese canke bazoraba gusa ibirego hanyuma bagire ya bisanzwe si ivy'ibanga ni urubanza nk'urundi urwo ari rwo rwose. Abegwa n'ayo matati kurenguka imbere y'intahe hanyuma bakaburana ni ibintu bisanzwe. Rero twibaza yuko mu gihe abacamanza bakiriye dosiye boba bafise intumbero nyayo yo kuvuga bati iki kibazo bagikure mu nzira, twibaza yuko no muri uku kwezi boshobora kuduhamagara hanyuma ibintu bigafata umurongo bibwirizwa gufata. Yego murakoze. Duha akanya abandi basabye, hari ufise iPhone nta zina ririko bamugurire mikro bace bahana Sharangabo na Omi. Mwiwe neza. Mwiriwe. Wavuze ko atazina ririko ndi kumwe ko nakuze. Ego. Hanyuma tuje kumva icyo mvuga n'icyo mbaza kuko dufatiye uko igihugu gitunganijwe ni ibintu byubatswe kuva kera twese turabizi. Ni nayo mpamvu ubona Ariko ntituko turabumva neza ko nakuze ntitubumva neza. Yaraciye inzira. Oya ntitubumva neza biguma bicikagurika. Sinzi ko ari reka ngira ngo ni ikibazo cya connection. Reka ndasubira hanyuma. Ego murakoze. Akanya naka Sharangabo. Murakoze. Ni ikibazo n'intererano? Harimo intererano ariko hakabamo n'ikibazo. Yego mucagagure. Yego cyane ni ukuvuga ikibijanye n'intererano nashaka kugira ico mvuze nako mbanje kuramutsa abatumire. Barakumva. Ikibazo rero intererano mfise Honorable Rwasa yavuze ko yagiye kwitura ubutungane mbere aranavuga ati abarundi benshi bashoboka barazi neza ko ibiriko biraba kandi bose barabona ko ibintu bikwiye guhinduka. Nivyo bose barabona ko benshi bashoboka barabona ko bikwiye guhinduka, ariko mugabo yibuke ko mu Burundi mene mbugita niko baca mu Kirundi baca umugani mu Kirundi ngo wayifashe ikirindi, kandi yarayibonye muri 2020 kuntu byagenze. Rero ikibazo ngiye kubaza nikijanye nico ategekanya, mbega hamwe byoshika uyu munsi agashobora kwitoza nk'uwigenga kumbure nimba aho bishoboka ko nabonye ibindi byose bimeze nk'ibyugaye. Yeregeze kuvuga hari amajambo yagiye arakoresha muri za meeting yagiye arabamwo muri 2020, akoresha amajambo akavuga ati 2010 barivye turaceceka, 2015 bariba turanuma, ariko ubu ntabwo bizoshoboka. Hanyuma kuvugisha ukuri ingene byagenze nawe arabizi, ariko aritura ubutungane kandi ubutungane nabwo nyene bwaramuhakaniye. Rero nshaka kubaza icizere afise uyu munsi, yavuze ko icizere hagaze ko yavuze ko ari uko abantu nabo nyene nabo bacamanza babona bashobora kuba babona ko ibintu bikwiye guhinduka, ariko abacamanza benshi bashobora kubona ko bikwiye guhinduka, ariko mugabo benshi bari turi mu gihugu kiri mu biturire, turi mu gihugu abantu benshi umwe wese ahagaze yiha. Uyu munsi umucamanza avuga ati mbega byohinduka hano narindi nkapa canke se
bidahindutse ugasanga ciye urubanza ko batarushaka bingizeho ingaruka nk'uko byabaye kuri Innocent bya Rugira yabivuze imuyinga. Mbega ikindi cizere afise ni kihe kuri ibyo? Murakoze. Ego urakoze cyane Omi. Omi bamuguruye mu buhinga bw'ivyuma. Mu buhinga bw'ivyuma Karabagega ndabona bamugururiye niba ari hafi yo fata ijambo. Murakoze cyane rwose kumpa ijambo kandi mbanje kuramutsa abatumire ndamutse namwe mwateguye kino kiganiro. Turakuramukije nduge ku ijambo. Hanyuma icyo mfise je ni nk'intererano gatoyi ku bijanye n'abidodomba yuko nyene cyubahiro agatogwasa atacobaye ko arafasha mu nama nshingamateka. Je ndibaza ko ariko arakora cyane gose uko ashoboye, nuko nyene ariko akorera mu gihugu cyamaze gupfa cyamaze kononekara. Ndibuka mu nama nshingamateka abaje ikibazo c'abanyonyeza amatungo ya leta, umukuru n'amashingamateka Jazz Ndabirabe yamwishuye ngo leta nta mwanya ifise wo gutakaza we rwirukanga inyuma y'abasuma banyoje itunga ry'igihugu. Mu ncamake igihugu cyamaze gupfa kandi gifa ku mugaragaro. Abantu rero nbo bandanya bidodomba gusa, ahubwo nibaze twese duhaguruke dufatana amaboko ubwo butegetsi tubugwanye twivuye inyuma kugira ibintu bihinduke. Nayo kwidodomba byonyene gusa tugafata umutwaro vyatunaniye gukora tukabijugunya ku muntu umwe ngo nibo vyananiye no kwihenda cyane gose. Umwe wese nakuramo ku mpuzu rero twese dukore ibintu bihinduke nico nashaka gushikiza. Murakoze. Urakoze cyane intererano yumvikanye. Omi sinzi ko ubu uri hafi canke mugurure Prosper uri hafi afata ijambo tubandanye. Prosper muratwumva? Mwiriwe neza, sinzi ko munyumva mu buhinga bw'ivyuma hariya. Ego ubu turakumva, mutuga kwijambo. Ego je vraiment nta byinshi bifise byo kuvuga ariko ni just input. Nashaka kubwira umushinga amateka nyakubahwa agatogwasa yuko muri make abarundi baraciye ubwenge sinka bamwe bakera. Abarundi bose ku isi nzima barakurikirana what is going on hariya mu gihugu. Mukoresha ikirundi. Hariho murambabarira, hariho ari biza kungora mu kirundi muze kumbabarira. Mugerageze. Hariho abarundi bose turakurikirana what is going on. Ico no mumenyesha kandi no mwasira nuko abantu bose ku isi nzima turi nyuma yiwe turamushigikiye nakomere kwibanga ikizoba cose ntituzomutererana. Murakoze. Urakoze cyane. Prosper jambo ni gwawe. Prosper muratwumva? Prosper nibaza ko atari hafi musubire kugurura iPhone sinzi ko ari ko nakoze agarutse. Prosper muratwumva? Nikome ndagarutse sinzi ko munyumva. Ubu turakumva. Murakoze cyane. Je nagomba icyo ntereye gitoyi ama nico ni no kwibariza umutumirwa rwa Sagato. Cyangwa nuko bomenya context turimo no kuvuga ibihe turimo twinjiyemo kuva mu mbere no kuvuga imbere kuva bagigira amanegociation arusha no kuvuga ibiganiro byarusha twinjiye mu bintu byashenywe bidakora. Iyo ni kugira mwarayibonye iri kudeta ya mbere yatangujwe n'uyo mugambwe, hanyuma bagomba kumwagira kari mu mpene kaje no mu ntama no kuvuga bati natwe turahageze, hanyuma tuhageze twitera umuheto, hanyuma kandi ubu tuzokora ibyo dushaka. Ibya demokarasi nk'uko byitira umugambo witwa ngo defense de la demokarasi, nibaza yuko ibyo byaheranye na kiriya gihe bari kubarondera impamvu. Ubu
iyo abantu rero bariko kagwi murabona na kagwi n'abantu bari kuvuga bita ku neza y'igihugu bita ku neza y'umuntu wawe ibyo rero nta muntu yoja kurondera ngo niko ndaja muri bonde abo muri kurabafasha umutima umurindi uwo terivurikuru yavuze neza cyane hanyuma nivyo by'umuntu yagomba kubanza kuraba bwa kabiri icyo umuntu yagomba kubanza kuraba Komuko urasubiye kugenda ntitukumva mu buhinga bw'ivyuma buguruye micro Nathan komuko nakuze neza nuko byari byacitse ko hari ibyo tutumvise nariko ndavuga yuko nariko ndavuga nti ivyavuzwe na Thierry ni ibintu byumvikana nta demokarasi yo mu gihugu rero umuntu ayiherekeza akayita bari muri demokarasi ntaje muri contexte ntaje mu binako biraba binyezina abariko barahuba abariko barayobindira kuko ni nabyo nibaza ko rwasagatu arimwo nabo kuko kuja kuvuga yuko azoja kwitwara hanyuma akazoronka ubutungane nibaza ko ari formalite nawe nyene azifata azoronka kuko ntibabigiyemwo ngo bamutware uwo mugambi bashaka kuwumusubiza ibyo ahubwo baritegura intanga ngamba hakiri kare yotubwira canke agomba kubidusangiza ariko ivyo cyo kuvuga yuko kwegera ubutungane ni formalite ni ukuvuga ni ukwimara amazinda ahubwo yotegura hakiri kare kuko amatora aregereje izindi ariko yari yasiguye igituma yafashe iyo nzira y'ubutungane ikibazo naco ni uko mu gihugu kidafise iyi demokarasi tuvuga nyene iki gitwaza umukazo nk'uko babivuga hirya no hino mu binyamakuru n'abantu bagene mu Burundi kandi binagaragara nibaza yuko muri ico gihe sinzi uwavuze ati no kurondera kugarura demokarasi nta kindi nico sinzi rero nagomba ndamubaze ingene yiteguye kugarura gufasha mu kugarukana demokarasi kuko turabona ko afise abanywanyi benshi hanyuma niwe yoje imbere hakagaruka mu bwa mbere demokarasi mu Burundi kuko ntayo ntituje turasiga n'inkore ku maso ico kibazo cari mu Burundi gira amahoro urakoze cyane Nathan urakoze cyane azi ko mu nyumva Ines turakumva ni ikibazo n'intererano ni ikibazo ngomba kubaza Maître Julien professeur mubwire umere nk'uduza akajwi tukumve neza nagomba kubaza cyane cyane ku kibazo cy'uko amatora aregereje n'ivyo nk'uko mwese bose babivuze hagati aho tukaraba nyakubahwa Agathon Rwasa egome yituye ubutungane bw'Uburundi dusanzwe tuzi twese uko bukora nk'uko n'abandi babivuze amategeko ategekanye iki nk'umu expert cyangwa umuhinga mu by'amategeko igihe byoshika bikaba yuko Rwasa adashobora kwitoza ku giti ciwe iyindi ntererano agomba guterera cyane cyane ni gutera intege nyakubahwa Agathon Rwasa ku gikorwa yatanguje cyo kuzamura Burundi kuko tumufisemo ivyizigiro vyinshi ni kenshi yagiye yitoza no ku giti ciwe atamugambwe afise kandi bikagaragara ko abarundi bamufise ku ivyizigiro vyinshi sindeha yuko n'abitwa ngo n'abadede bashigikiye CNDD-FDD harimo benshi bazi ko Rwasa ashobora kuzana amahinduka akomeye muri ico gihugu ubwo ndazi ko ibintu byinshi biba ibintu biri hagati y'abantu bakeya bari hejuru batinya gutakaza ibibanza barimwo niyo mpamvu nibaza yuko nk'uko yamye abikora kuva kera turacamutegereje turabikumbura icyo azokora kugira ngo ashobore gukenyura muri politike hagire icyo hinduka murakoze cyane ego Nathan ugifise akanya ikibazo cyawe sinagitahuye neza sinzi ko professeur we yacumvise amategeko ategekanye iki ari hamwe Rwasa bitokunda ko yitoza nk'uwigenga nabaza kubera ko muri constitution cyangwa ibyizo nshingiro rya 2018 bisa nuko kwitoza ku giti cy'umuntu cyangwa kwitoza nk'umwendepanda bisa nuko iryo tegeko basa nuko barikuye nkabaza nk'umunyamategeko igihe byoshika Rwasa by'ukuri
ntiyemererwe kwitoza ku giti ciwe ni igiki kizoba? sinzi ko professeur muratwumva we ikibazo wowe wagitahuye neza ikibazo wajijwe nagitahuye cyane mukanya icumishura ego mubona isaha mukanya mwishura hariho Tekno nta zina ririko bamuha akanya Tekno canke Sylvestre uri hafi Nduwimana Sylvestre muratwumva Tekno mbona umenga ntibari hafi kugira ngo ducungure umwanya no subiza ijambo abatumire batangure bishure Professeur Julien mubona mpere kuri wewe ikibazo kimwe wabajijwe Honorable Rwasa nawe aca afata akanya yishura bamubajije nakora muri mu majambo make cyane yoroshe nta nzego na rimwe ribuza umuntu kwitoza uretse ko bagiye baratatika rero muri aya mategeko aje gusohoka agenda amatora kugira ngo bacuvye umuntu yo kwitoza ku giti ciwe mu gusaba amafaranga ntabwo ndazikura ko hano bambajije ngo ngo none Daniel kuki ama audio ya Onogwasa uyashira ko hama bidateje kazikura ko oya turi mu kiganiro live ni kuvuga yuko umwe murindira mu kanyegere ngira afata ijambo hanyuma mwumve ingene yishura tuno tubazo yagiye arabazwa mugabo jewe nsije ndabikura ko kuko nanje ni mu kiganiro c'abandi ubu hari ko adashobora kuja kubiri n'amategeko mpuzamakungu ajanye n'ubwigenge bw'umuntu mu bya politiki canke muri mategeko rero ari bwizwa shingiro y'ibihumbi 2018 ari amategeko mashasha nta nemwe ryo mubuza kwitoza mugabo araboshe witoje witi cawe ufite amahirwe make cane uraze amahera basaba uraze n'ibice kwijana basaba ku muntu yitoje witi ciwe cyane cyane ico babujije ni n'abantu boja hamwe yaba coalition y'abayende cyabakibujije urakoze cyane Agatongwasa akanya n'akanya murakoze kusubiza akanya waraje rero ababajije barambabarira ibyo bavuze byinshi sinashoboye kubyumva umurongo wari umeze nabi ku byo nashoboye kumva ndagira icyo ndabivuzeko Ego abenshi bare mpereye kuri kome ibibazo byari bibiri gusa yego mpereye kuri kome ko nakuze yavuze ati demokarasi mu by'ukuri ntiyigeze ibaho atariko none niteguye gufasha iki kugira ngo demokarasi igaruke sinova ngo niteguye kuko turi muri urwo rugamba kuba turiko turacurwa bufuni na buhoro ivyo byose no kubera yuko turi muri urwo rugamba wo kurondera yuko demokarasi by'ukuri ibaho mu gihugu itaba ivyivugo gusa rero twebwe twaramaze gufata iyo ngendo tubwiza kubandanya niyo gituma tuvuga tuti mu gihe hakiriho akabero ko gucamo mu mategeko tubwiza kugakoresha hanyuma tukizera yuko uko ibintu biguma bihinduka uko ubuzima buguma bugorana ko ari we wese yotahura ko hageze ko nawe ahaguruka kugira ngo twumve kumwe yuko ineza y'u Burundi tugomba kuyiharanira kandi tukayirutisha inyungu z'umugwi canke z'akagwi k'abantu kuko nivyo vyishe igihugu Sharangabo yavuze ati nye n'imbuga itanu uyifise ikirindi yegome mugabo naho biruko ikintu cyose kirafise umwanya wacu igifise intango kiragira n'iherezo navuze nti turavye uno munsi abarundi aho uburundi tugeze umuntu yoba atarabona yuko akeneye yuko ibintu twobihindura ku neza ya bose ku neza ya twese uyo muntu nawe nyene urumva ko yoba afise ibimugoye rero nizera yuko
nubwo bagerageza kuboha mu mategeko urumva ko barabona nabo nyene yuko vy'ukuri amategeko yonyene ntibihagije baca barondera nuko kuzimanganya umugambwe bawushwanyaguze kugira ngo bikunde kumbure bagume bari ku nganji ariko none kuguma ku nganji igihugu kiriko kirasenyuka igihugu kiriko kiratabagurika vyomara iki abarundi nibavyukana agatima k'uburuku kuba abarundi gusumba kuba abo mu migambwe ukucanye kuriya hanyuma turondere twese ubwame na mbere ineza y'abarundi ineza y'uburundi bijya bice 40% abarundi babishatse bakavuga bati okay mwasavye ibice 40% reka dutore abanyene muri ko muranka ko batoza hanyuma tworaba rero yuko amajwi bayabigenga ko boza gufata rero ngo bagira ivyo bibanza babihe abanyamigambwe aho ni imwe mu nzira zishoboka ikindi nuko kuvuga ngo amafaranga kubera kumbure bo bayafise bagasaba ingwati z'umurengera wanavuga ukumva bavuga n'agahemo ngo nta muntu yoja kwitoza muri ubu rwego ngo atafise amafaranga batageze gute ibintu hamwe n'ivyo nkaho umenga bo barayamanye nkaho umenga abantu bakuriye mu Burundi canke aho baba barakuriye hose wari wese yoshobora kumenya ati uyu muntu mbega yari yifashe gute nimba uyu munsi araba miliyardere mugabo amamuko yabo kumbura umwe wese bakurikiranye siko twosanga by'ukuri bose baba bava mu miryango ikize iryo bangaro ryatumye baronka rero amatungo y'umurengera iryo rero niryo kumbure babona yuko ryoshobora kumeneka mu gihe hoba hagiye abandi bantu bashaka gutwara bisunze neza ya bose ivyo rero bagaca babirwanya n'ingufu zose mugabo ico wanka burya impera n'imperuka nicyo uheze ukabona kuko Uburundi ntibuzoshobora kuba akibare k'umugwi w'abantu canke itongo ry'umugwi w'abantu Uburundi ni ngombwa hagera igihe bugba Uburundi bw'abarundi bose umurundi wese akagira mwiteka umurundi wese akagira ijambo ubwo nago ni urugamba rwa twebwe twese yaba ari muri CNDD-FDD yaba abari mu migambwe n'abatari mu migambwe kandi igihe ni iki iyo abantu bamaze kwereka yuko amategeko bayavuga ku karimi bakayahonyanga imbona nkubone izuba riva urabiye ibi bintu bakoze mu nyanamico yabo y'ingozi n'ibiriko birabandanya harageze yuko abarundi by'ukuri uwo ari we wese avuga ati reka nifatanye n'abandi ibi bintu tubihindure kuko ni ku neza iyo abariko bararuka gusumba ku neza yabo baba ariko baraba muri ibi canke bariko barabigirirwa nyuma ahanini nivyo novuga ku byo bashikirije ibibazo byari ibyo bibiri ibindi kwaro kubatera intege kwaro kuntera intege kandi abashimiye kandi ndabakengurukiye namwebwe kuba mwaduhuje n'aba bantu urugamba nuko niko rumera harimwo tuhabakamwo turiya mugabo igikuru muri byose nuko uguma ku ntumbero ntujuragirike kubera aba babyifashe mu kucanye babyifashe mu kuriya kuko impera n'imperuka imeza ibwirizwa kuzotsinda inabi nico novuga egome tubandanye na kino kiganiro abasabye ijambo tutashoboye kuronka hafi mu kanya turongera tubaha akanya inyuma y'ibi bibazo bikeyi nateguriye abatumire nongera ndabaha akanya ababaza canke babunganira amatora ya mbere ategekanya mu mwaka uza w'ibihumbi 2025 y'abashinga mu mateka n'abakenguza amateka ayakurikira ni mu mwaka w'ibihumbi 2027 azoba ari amatora y'umukuru w'igihugu agatongwasa warituye ubutungane ntawuzi igihe bizotwara ngo urubanza urwa nyuma rucike uratubwiye ko agatongwasa iharurwa mu mugambwe CNL uko mu nteguro y'itegeko rishasha rigiye kugenga amatora integuro abashinga amateka baheruka gutora bavuga ko kugira umuntu yitoze mu matora y'umukuru w'igihugu nk'uwigenga ategerezwa kuba amaze umwaka atandukanye arimwo n'imyaka 2 atanzego z'umugambwe n'umwe arimwo umwanya w'amahirwe yo kwitoza nk'uwigenga agatongwasa hava ukujana umuntu afatiye kuri iyo ngingo y'102 ingingo abana b'abantu barazipfundika bakazishiraho mu biharuro by'iwabo
mugabo ijambo ry'Imana niryo mu gitabo cy'imigani umenga igice ca 27 umurongo wa mbere havuga ngo ntukirate ivy'ejo kuko ntuzi ico umunsi uzovyara. Ubu turi muri 2024 ibishobora guhinduka gushika ku gihe cy'amatora mu kwezi kwa gatanu umwaka uza nta n'umwe abizi. Birashobora guhinduka bigahinduka mu nzira nziza ugasanga abateze igitego kumbure ntibishibukanye. 2027 ho urumva hongera ngo hakiriho n'iminsi itari mikeyi imyaka hafi 2 n'igice. Nibaza yuko naho nyene ntawo wovuga ngo umutima wosimba naho bamwe biyumvira yuko ubutungane bushobora kwisamaza bugakwegura umwanya bukagira gute. Je nibaza yuko abo bantu n'abarundi nk'abandi bose ingorane zishikira uyu nabo zishobora kubashikira nabo zitobashikira directement zishobora gushikira abo mu miryango yabo kuko nta numwe yisabira kunyuruzwa mugabo abantu baranyuruzwa. Nta muntu n'umwe yisabira kurenganywa canke kurementanirizwa mugabo bararementarizwa kandi bagafungwa. Uyu munsi kumbure nimba gwerekeye ko bitwa abasenere ejo gohindukira kwerekera ku bandi. Ivyo rero kugira ngo abantu bakingire igihugu bikingire nabo nyene nibaza ko abacamanza hageze yuko bahagarara rugabo nka ngoma ya Sacega ubutungane bakabusubiza iteka intahe bakayisubiza ijambo muri kino gihugu kandi nta utobibakengurukira kandi byokiza. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo ubutungane bukiza igihugu kandi niteka ku gihugu ariko akarenganyo ni igitutsi kandi murumva igitutsi naco igitutsi nyene none bemere igihugu came kiri mu buvumo bemere abantu bame bariko baridogera ubutungane bemere abana babo bazoze baratunga urutoke ngo bajya ngo base nibo bononye bagize ukona kuriya canke bahagarare rugabo hanyuma ibintu bigende neza. Jewe ntawe ntegeka muri bo mugabo je numva yuko nk'abantu bazi ubwenge kumbure babonye intwaro n'izindi harageze yuko bahagarara nk'abashinga ntahe by'ukuri kuko umushinga ntahe yagaragarira mu kuba ashobora guhagararira intahe by'ukuri ntaraba amaronko canke ngo arabe igitsure cy'ucanke cy'uriya kuko iyo uhagaze kishinga ntahe abantu bonyene igihugu ihanga nibo baguha agaciro kuko agaciro ntuguhabwa n'ibyo ufise agaciro k'umuntu agahabwa nuko abantu bamubona. Ico nico gikuru gusumba ibindi byo byose. Yego urakoze cyane Professor Julien nimubona kuva mu 2020 uvuga ko Burundi buri mu ntwaro y'umugambo umwe igihugu gitwawe na CNDD-FDD kuva hasi gushika ku isonga ugira uti Burundi nta demokrasi ihari hari intwaro ahubwo two kwita ya gisirikare uravye uko yubatse guca tuja mu matora integuro y'itegeko rizogenga amatora yarasohotse uravye aho bigeze ubu bwa Professor ivyabaye mu mwaka wa 2020 ubona ari byo bizohava biba n'ubu muri mubanegura ko CNDD-FDD yakoze byose kugira yiharize igihugu atari uko bibaye ku mahitamo y'abarundi. Amatora yimirije ubona azoba meza gusumba ahubwo uko genda bibona ndabye amategeko bariko barashiraho ndabye ingene ibintu by'agateka kazina muntu biriko birasubira inyuma buke kuko tuja tuja mu matora mbona umenga bizohava byunyuka ahubwo burya hari ibintu bibiri nagomba gushimikira ko benshi badakunze kubona nuko hajya mu nyuma y'amasezerano y'Arusha hari ikintu abarundi cyane cyane abadutwara batazi neza
nicerekeye gutandukanya bimwe biboneka ivyerekeye inzego zitwara igihugu n'urwego rw'igisirikare n'igipolisi ivyoye biracadukurikira kuko urabona neza yuko naho ngo baja mu matora akaba abacashinga amateka abakenguza amateka hariho urwego rutaboneka rwitwa abatwara igipolisi n'igisoda ugasanga nibo bateye bwa nyuma mbere n'umukuru w'igihugu igihe yagenwa kugira ngo bazokwitoze murazi naho nyene vyagenze yuko izo nzego z'igipolisi n'igisirikare zagize uruhara rukomeye cane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu nyuma zaho hasi ugutembagaza ubutegetsi niho rero neza na neza abasoda bakuru bakuru n'abapolisi bakuru bakuru bafata ubutegetsi barazingazinga Petero Nkurunziza canke niwe yabakeneye gushika naho umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri je kubwanje ayo n'amatora ndikurikiraniye kuko nagize icigwa gikomeye ndafata abanyeshuri banje ndaboroka mu makomine yose y'igihugu turaraba ingene biriko biragenda amatora yose kuva ku mukuru w'igihugu gushika kuri bamwe ku mitumba nabonye neza ingene n'amatora bavuga yuko atojamwo ibintu vy'imigambi ni ukuvuga aho ku mitumba ingene ubutegetsi bwariho bwashizemwo abantu babo maze mbere bakabuza abantu boba mu mugambwe wabo yuko batohiganwa ari benshi akaba umuntu umwe gusa kugira ngo atorwe ubu rero ndashobora kwemeza yuko igihugu cose kuva hejuru gushika ku mutumba hariya ku mutumba wo hasi ivyo umushingamateka ashobora kuba bitwonsonja n'ukuvuga ko ubutegetsi niwo uhagenzura niwo haraba niwo hagabo kaganga rero ibi bintu vy'amatora ya mirongo ibiri na gatanu jewe sinagomba gushimikira cane kuri Rwanda canke ku mugambi n'uriya hari ikintu gikomeye cane rero ndi kubera iki Rwanda umugambi sendeni gusa Rwanda uravye amatora ya mirongo ibiri na mirongo ibiri yarerekanye yuko aja kure y'imigambi uravye abantu baza kumwitaba mu miyamamazo ari abarundi benshi barengeye umugambi wiwe ni ukuvuga yuko ni bimwe abanyavuga byabaza hariho yuko mu gihugu abantu bagomba ibintu bihinduka rero ikintu kindaze nshinga muri iyi minsi ni uko ayo matora mbega bavuga aza gukora iki ni ugutera intambwe ntoya ya demokarasi nk'uko honorable Rwasa bivuze ariko benshi bashira imbere cyane cyane abatorwa ntibashira imbere icyo baje gukora ayo matora aje mu gihe igihugu kimeze nabi cyane ico ngira ngo n'abagomba kwitoza ntibakibona ari ubutunzi ari ibibano ari imibereho ya minsi yose ni ukuri igihugu kigeze habi cyane ibintu bikeneye umuntu yitanga kuri igihugu rwose ayo matora kandi ashitse muri ico gihe igihugu kimeze nabi abatwara nabo aribo bagitwara kuva imyaka mirongo ibiri urumva rero ayo matora abari ku butegetsi bagira tukayatsindwa batwagiriza ivyo twakoze cyane cyane n'ivyo twakoze abandi nabo bakagira bati tukayatsinda tuja mw'ijuru kuko ngaha ntashoboye kubivuga mu kiganiro tugeze kubabarira ni uko aha mu Burundi ivya politike n'ivyo bitunze abantu bibaha n'uburamuko ugasanga abantu barata umutwe n'ivyo biriko biraba muri senere vyabaye muri imigambwe n'abantu inda yaguka
ugasanga agira ati hamwe bombi n'iri banga ashinzwe muri uyu mugambwe ndarita mpemuke ntaco bigizima ndoba ndamutse hari ibibazo bikomeye cyane rero vyerekana yuko aya matora ateye ubwoba kuko ashitse mu gihe igihugu kiri mu kaga gakomeye cyane mu bisata byose ashitse kandi mu gihe nk'uko mubizi twaciye mu magume menshi abatwara babifitemo uruhara urumva batakwikingira birumvikana hanyuma abandi nabo bakagira bati natwe hageze natwe bo kuja ku butegetsi kuko ubwo butegetsi bamaze kubona yuko ari bwo butunga abantu urwaruka gahabwa rutanga akazi kuko ari mu mugambi wo ku butegetsi canke mu bwoko buri ku butegetsi abo batwara bise leta umugambwe abo batwara bise leta ubwoko imigambwe n'inshuti ivyo vyose biratuma abantu benshi babona yuko inzira yindi ishoboka igihe demokarasi yanse igihe amatora yanse nuko baheza bakaja mu bintu by'imishamirano mbere y'intambara ivyo navyo urazi aho bitugeze arico gituma n'abatwara bakwiye kumenya yuko inzira yose ibuza ibi bintu byo gushobora gutora mu mwidegemvyo ihinduka rigashoboka mu mahoro n'umutekano bidusubiza mu kaga kugeze. Yego Professor ugifise akanya hari abavuga ko mu Burundi amatora meza aheruka kuba mu mwaka wa 2005 nawe nk'umuhinga mu vya politike uravuga uti ibintu bibandanyije uko biriko biragenda no munsi nayimirije ntaco umuntu yoyitegako none kugira amatora mu Burundi bimaze kiga Professor umuntu aravye imyaka yose ngene agenda aratunganya jena nakubahenda babivye neza kuva 2005 gushika ubu karaba ingene abarundi babayeho ubukene ntangere barimwo ibintu byose byaraheze amabara yaraheze ubu tugeze yuko atana amahera dufite yo kugura imiti yo kugura itotoro yo kugura ibiciro byose byaraduze urashobora kwibaza none amatora abo bantu twatoye batumara iki ibihugu byinshi muri Afurika biriko birahindura birondera cyane cyane umuntu bakunda igihugu cabo batabaje kuraba igihe cy'amademokarasi n'ibindi niyo habaye demokarasi mu bihugu byinshi byo muri Afurika ubu kubera abanyagihugu bafite ubukene ntangere usanga batora umuntu atahasasana n'abari ku butegetsi cyangwa babwigeze murumva rero yuko Uburundi bushobora kuja iruhande y'ibyo bihugu byose biriko bisaba impinduka zikomeye cyane mu bihugu byo muri Afurika mwarabonye ibyabaye mu bihugu byo muri Afurika y'uburengero no muri Senegal habaye amatora meza urabona yuko nyine byaciye bihinduka hazanye abantu bagomba ihindura rikomeye abandi nabo bagiye mu bintu by'ibigwanisho ariko bituma mvuga nta matora twimirije burya abantu badutwara hamwe n'abanyamigambo barakwiye kubona neza yuko turi mu bihe bigoye rwose mu gihugu cacu no muri Afurika novuga mbere no mu makungu yose subira ndabaze iki kibazo si mpagaze gusa kuri aya matora yimirije nshatse kubaza ndavye imyaka iheze uko amatora agenda araba n'ibikurikira nshatse kubaza nti akamaro ko kugira amatora mu Burundi no munsi nakahe ni kuzihe nyungu none amatora afite intumbero kazine zikomeye intumbero ya mbere ngaha dushira imbere cyane ariko atariyo nkuru no kurondera abarongora igihugu beza